bakunzi ba Burundi Kingdom TV BK TV aho muri hose tubaramutsa cyane no musore wa agumubazanira ibintu bishasha. It's Moses on mic. Ikiganiro ni ico utaruzi, ikiganiro gishasha mutari mumenyere cyane muri BK TV. No munsi twaramutse turonka umutumire ameze neza cyane, umutumire yabunyoye azi byinshi ku gihugu cy'u Burundi, azi byinshi bigiye bitandukanye kuri kahise kacu igihugu cyacu cy'u Burundi. Tumuha akazi rero mugami bwa Burundi Kingdom TV. Sangwe kaze. Ego murakoze kumbi kaze. Ndagaramukije rero abakunzi ba Burundi Kingdom TV aho batumbereye hose, aho bariko baradukurikirana. Ndanezerewe kuba nashitse muri iyi studio yanyu kugira ngo dusangire ibyo tuzi kuvyerekeye ururimi kavukire, kuvyerekeye imico n'akaranga by'igihugu cy'u Burundi. Ego na cyane cyane mu gifisemwo ubuhamya butari buke warabinonosoye muri kaminuza y'u Burundi. Ego cyane narabinonosoye naravyize, hanyuma hariho nibindi biganiro nagenda kurako, ari naco gituma twaciye dushiraho nishira hamwe gishinze kugarukira ururimi kavukire, imico n'akaranga by'igihugu cy'u Burundi. Bagiki bagita gute? Baryita ubuki ndangakaranga. Kuri iki gutora ubuki ndangakaranga ukazina kumenya karagisha cyane kumviriza mu gutwe. Ego ubuki ndangakaranga no kuvuga twiyumviriye ikintu coba kiryoshe kumva coba kiryoshe no gufungura kuko ubuki urasosa, ubuki benshi barabuzi mugabo mu byukuri iryo jambo n'imfunyapfunyo y'amajambo maremare bavuga ati umutima ku Burundi ni Kirundi ndangakaranga. Iyo iyo umutima ni Burundi Kirundi hanyuma ndangakaranga. Mwari yumbiye cyane gose cyane. Hasanzwe n'umurezi. Ego jendo umurezi nigisha ku ishuri ryisumbuye rya Gisenyi kandi hamaze imyaka itari mike ndiko ndahakwiza hafi imyaka 18. Igisho batarizi ni ishuri ry'indaro interna. Ego iracyari no mixed kare ko yiga abahungu gusa, abakobwa baraba externe imyaka yanyu ubu bimeze gute? Ni nubu unye kubera nta buraro bw'abigeme buraboneka, mugabo abigeme barahiga kandi niyo iyo baje kuhiga bagira ubumenyi nk'ubw'abahungu kandi bakamenya neza bagakurikirana neza nk'uko abahungu bakurikirana. Ni interna vraiment ikomeye cyane, yaramuye abantu benshi cyane bari no mu ndongozi z'igihugu. Umunyabanga mukuru w'umugambwe yarahaciye, Reverend Kuriyo, hari n'abandi bantu ubwaruka iyi generation nshasha bashushe nabo nyine bahaciye. Aho turavuga nka D1 abaye umuprofeseri wiwe Starboy nawe nyene, abo abadukurikirana abo barabazi cyane, bakunda kubabona abo bose warabigishije. Narabigishije. None rero ku bintu bijanye n'ikirundi wewe uvuga ki kiravye uno munsi ugwaruka ngene ikirundi usigaye rukivuga, ntubona ko mu myaka iri imbere zobura abantu dasarukira mu kuvuga amajambo muri za manza tumenyereye? Mu byukuri ugwaruka hariho umuririmbyi yigeze kuvuga ariko araririmba ururimbo ruraho ati twebwe ugwaruka uko mutureze niko tuzokura. Ugwaruka rufise abavyeyi, rufise aho ruvuka. Mu gihe abavyeyi badakunze ururimi kavukire, mu gihe abavyeyi badakunze imico n'akaranga by'igihugu, ugwaruka ntaho rubikura kuko ibyo twigisha ugwaruka baturabirako. Babonye natwe tutarakunda urwo rurimi, ururimi tutarukunda nabo nyene ntibashobora kurukunda kuko hajya bagira ati uhetse ukaba wigisha uri mu mugongo. Urumva rero tutavuze ikirundi, tutagize imigenzo kama y'igihugu cy'u Burundi, no kuvuga yuko ugwaruka naho tutabivuga ntirunyeze abavyeyi mugaruragira tuti ruragira ruti natwebwe tubona uko bakuze, tubona batabe bakengera ururimi kavukire, imico n'akaranga by'igihugu, natwe tubona yuko umenga ndaco bivuze. Bagaca babandanya rero bagenda barabisuzugura uko nyene. Tugaruka tuko twaruka ubu hari usanga utazi ko byakahise ko ahambere ahese mu gihe ngene basaba umugeni ibyo bagenda ubu usanga ku matelefone muravugana. Kera byari bimeze gute ngene umusore bamushimira umugeni bamukubanira ngo mu ijoro atanakimuzi hagana akanganyo kari karimo? Oya mu byukuri warabimenya mugabo ntiwabimenya cyane cyana kwijana. Murambabarira kuko ikintu cerekeye ubugeni si ikintu caza giturumbuka nkuko buunye usigaye
ubona umusore canke inkumi aza akabwira umuvyeyi ati uritegura ku itariki zinaka urafise abashitsi ngene ama divorce ngene chavako yego kuko ni ibintu bagira gihuti bakibaza ati tugize ibirori bigahera bizuba biheze bakibagira yuko ibanga binjiye mu ryari bakibagira yuko ibanga binjiyemwo ari banga ibanga rikomeye yego kumeba kwa babaririmbyi bavuga ati kubaka suku bomora kubaka ugushinga rukago yego hanyuma bavuga uti rero uti ubugeni bwa kera bwari bumeze gute ubugeni bwa kera bwarategurwa ubugeni bwa kera bwarategurwa mu by'ukuri umuntu agira shengo gwiwe siwe yaje kwironderera umugeni kandi sinumuvyeyi barabijamwe mugabo hariho ukuntu batuma umuntu abanza kugenzura mu mwigeme bashaka kuzokwa canke bakazana mu rugo kwa kanaka ngena meze kakora ibikazi kabyuka kubura akora ibikorwa aho rero yabategezwa kuba hari umuntu bita umuranzi uwo muranzi yategezwa kuba hagati y'iyo miryango ibiri gisabiranira akabanza akavuga ati ego uri umukobwa wo kwa naka ndamuzi ameze uku cyane cyane mu by'ukuri mu minsi yahera kuko igihe cyose kirafise kahise kaco ni ukuvuga yuko umwigeme bamuraba ibikorwa ubwa mbere akora ibikorwa akora nta mashuri baraba kubera nta mashuri yari ahari nayo ubu ngo numva ngo bararabanga inkwano ngo ahejeje kaminuza ahejeje segondere ugaca usanga n'inkwano bariko barayiduza ngo ibyo twamutangire nk'uko umenga baramugurishije canke bagize ntuzi kandi ngo kijya gihe ho mu guka ngo batanganga isuka intama iki ego umwe wese yakwa bivanye n'uburyo afise hariho abakwa inka hariho abakwa amasuka hariho abakwa ibindi by'ibidandazwa canke ibindi muga bivanye n'ico mwavuganye hanyuma rero nsubye inyuma gatoya rero uyo muranzi yaragenda akaraba uyu mukobwa akamwibundira akabona ukuntu akora ibikorwa ukuntu azinduka gukubura neza hari isuku ukuntu akurikirana ibintu by'imuhira ibikorwa naho bamutuma ibyo bintu byo gukuyaca byo guterera amata akaraba yuko abikorana ubwitonzi atari nsimba rubebe kuvuga bamwe bagasusa ntumba bamwe bunyiyagira ati umbwira ikiyinyi ati ntituri kumwe hanyuma rero uwo muranza akazogenda akira ati je nabonye umukobwa ameze nuku bikunze uragenda akabwira rero se w'umuhungu ati nawe urazogenda wirabira ati ni kwa naka hanyuma akagenda rero se w'umuhungu akagenda akazoyaga na se w'umukobwa akavuga ati meze nuku hanyuma rero uyo muranzi yaba amaze kubashira hagati hanyuma akazogera igihe yuko se w'umuhungu agenda agashika kwa se w'umukobwa akavuga ati burya narabonye inka bihembe isenyi kavoma oya si inka bihembe ni inka muntu ni inka muntu atari inka bihembe rero jewe nashaka nzoze unsabishe hanyuma bakavugana hanyuma kazoja gusaba rero yacaje gusaba ico bita gusaba irembo irajana inzoga akajana n'uwundi muntu bamufasha kuvuga ijambo kugira ngo bapfundikiye ijambo ry'umunoni babona ati igikorwa kiratanguye hanyuma akavuga ati bimeze nuku ati hanyuma nzoza kugusabira rero kugusaba rero harateba hakaza igihe se nakayiteguye se w'umukobwa hanyuma bakaja gukwa rero baba baravuganye agashimwe umuntu azojana ni ukuvuga yuko hari aho wajana inka hari aho wajana amasuka bivanye n'ico mwavuganye mugabo rero uyu munsi ukajana n'intuze amajambo akavugwa ugasanga bakwiteguriye nawe ukajana intuze inzoga n'ibindi bikemanyi bigenda by'ifungurwa bikurikiye hanyuma amajambo akavuga hama ku bantu babona ko abasore b'ico gihe baba baronse indero nyene y'ikirundi nyene gukubagana ntibyari biguriye cyane ngira nk'ubu byarashika umusore kuko bamuzaniye umugeni mw'iryo joro ugasanga akazi kamunaniye
nyene ico vyumva none umukobwa muco gihe bigaragaza gute ko hari ukuntu ngabigaragaza mu gihe kweri iryo joro ryabaye Nuit Blanche ibyo wonye kugira umukobwa bigaragaze hariho ntiyacaja hejuru avuga ngo meze uku nuku nuku abubu ngo ntiyavuga nk'abajya bo baca bagira ngo urimenya ngo wewe yashagenda kubera ko akubaha yaragenda akabyuka nko mu gatondo agaca atangura kubyina acura intimba agashira mu gahogo agashira akabyina buke buke ariko arakubura akavuga tujambo kugizaho na ntuze na databukwe nayo nabukwe avyumva amaze kumva tuyo muntu ariko araririmba yakatagenda neza hanyuma rero niho arashobora guca bakaja kwegera umuhungu wawe canke bakaze bakabaza ivyo ari byo hanyuma ibintu bigaheza bikagenda neza nabona ko twege batubeshe rugaruka gubu bavuga ngo turasara ibintu byo gutera intobo bitisigurira byari bimeze gute byo gutera intobo byo gutera intobo ni ukuvuga ni sebukwe w'umuntu yaba yarifuje umukazana kuko birashika urumva abantu bama imibiri y'abantu iragorana yarifuza umukazana mugabo ntaca ashaka kududurira akaca ashaka rero gutera iyo ntobo hari ukuntu bayisubizanye ayimushubije yemeye ibyo cyari bigenda neza kandi ngo ashabe inkundwa akazi ngo mugo rugo yayimushubije ntiyabayemeye yabayanse mugabo atayimushubije yabayemeye hanyuma rero urumva abantu ntibameze kumwe kuko cyaraheza kigashika no mu gihe rero yagiye gushurashuza umukazana cyaraheza ugasanga hariho ukuntu ariko aracanishamwe abana ugasanga uwo yagiye gusambanya arashoboye kumugira inkundwa akazi gusumbya abandi bakazana ugaca usanga rero n'abantu haravutsemwo urwanko ibintu byarashika mugabo ntivyagirwa n'abantu bose none muri ico gihe umukobwa yaba yaragiye kurongorwa abiwabo baronka ubutumwa gute bemeza yuko bareze neza hari ukuntu ngo byagenda gutanga uwo muco hariho ukuntu impuzu bagize ubugeni yambaye barazinungikira nyina nk'agashimwe mugabo mu gihe basanze yarashurashuye hariho ukuntu barungika ifu y'uburo bakashiramo n'umukenke utoboye epfo na ruguru aho baca berekana yuko umwana yamaze gukomereka mugabo barungitse umukenke udaciye n'umuvyeyi yaca bibona ubwo nyene akabona ati bwa bundi narareze neza aca bamwe kwita nyene kagenda neza cyane agira ati umwana wanje areze ko batararungika ivyo bintu ngo babibone yuko umuhungu yashimye canke atashimye n'umuryango w'ubukobwa ntiho ba umerewe neza cyane mugabo babijanye bakabona ingene bimeze baca baryoherwa nabo ari naco gituma haca hera iminsi mikeya nabo bakaca baja kumuraba ico bita gutwikurura ariko ivyo basigaye baca bagirwa ko ngira ni kubera guhonyanga imico canke uku no guhonyanga imico kandi kutamenya kandi urabona yuko n'abantu baba ariko bavuga amajambo baba bakora beshi urabona umuntu ngahango turi mu ntara bari mu yosare nyene aminuta ibishika 200 haciye bagashavuga mu mwaka uheze ngo twarayaze tuvugana ibi nibi ngo none ngo tuje kuraba yuko umwana yamenyereye watarashika no mu nzu yo musaje biramaramaje kuko nk'umwana agiye kuvyumva acabona yuko kuvyukuri ari bya mwaka uyu nyene bakoze mugabo ubuciye ubwenge arabona ati saa 8 twari muri dote twari muri ntuze ngira biva ku buzima usange ubuzima bugoye abantu guma batigita birukanga acabona ku program ngira byo kwateka basi tubifunyafunye tubishire hamwe murabitahuraho naho bayipfunyapfunya ikiba cabaye kuko gupfunyapfunya bituma naho nyene uburyo butareka gusesagurwa gusa ahubwo ngira ngo benshi hari ibintu bariko banyegeza gusumba kuko naye handi urabona ubugeni bwa kera umwigeme yabamaze kumukwa baramucungera bose bakagira gute nta bantu bagenda
bibungenze aho urabona umunye hari ushobora kumara umunsi umwe cyangwa ugasanga mu ndwi ikurikira aribarutse hano hano uragatunga yorokere ngo mu rusenge urumva byose nibyo bituma ibintu bitituka kuko urabona mugabo umuntu ariko arabiraba haba mu bigeme cyangwa haba mu bahungu hariho ibintu ubunye byo gucengana ugasanga ntibabwizanye ukuri umwe wese ugasanga arica uwundi hanyuma rero yicuza uwundi rero ugaca usanga ati kugira turabe ko byonyaruka reka dukore uku n'uku 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 ugasanga imanza barazifatanije baruhishije imiryango mugabo hari n'ico bariko baranyegeza kindi hama ku kintu kijanye n'ibintu by'abakazana na bene abukwe ibigize izo ntambara kuva kera ngo zaramyeho kiya kintu cyo gutanga inkono kera cyari kimeze gute kuntu batanga inkono umukazana ashitse mu by'ukuri kubera yabashikiye mu bandi bana yatangura gufungura ibyo kwa inabukwe kubera ntiba yararima ntibaba bashikirize itongo ngo arime ngo agire gute bafungura ibyo kwa inabukwe mugabo bivanye n'ukuntu inabukwe ashaka yuko umwana wiwe nawe umukazana aca afata ibintu mu minwe yaramunyarisa kumuha inkono kugira ngo aje kurima mugabo avuye kurima acaza afungurire umucanshe wiwe ifungurwa yirondereye wenyene azi urugezo agira intuze agaburira k'umugabo gutanga inkono byavana n'umuntu cyane cyane inabukwe ashaka kuraba yuko abana nabo bo kwimenya bagafata ubuzima bwabo mu buzima mu minwe tunarangiza akajambo bubwira ariko badukurikirana nakayumva kari ku mutima bavuga ati agasunabwira ntagashikirije mugabo gusa tutarangiza tugende tubemereye yuko ikindi gihe tuzababwira ikintu kijanye n'umuganuro kuri abenshi ntacyo bazi tubabwira umuganuro ngene wagenda mu ntango gushika wirinde uhera ko umuganuro mari imisi 8 tuzababwira detail byose neza na neza abakunzi bacu bagumane natwe niganya tweme tuzobashikiriza mwe gusa kanumba kari ku mutima wogenda ushikirije bakwa dukurikirana abo fasha ubukindanga karanga hari abakobwa bakene kiganiro bari hanze y'igihugu baraba imico y'igihugu ngene sigaye ihonyanga bakumva babaye bavuga ati uyu muntu ko bino bintu bizobereyemwo abizi yanabinonosoye reka ndamurondere dukorane unababwira hano bugusanga ego murakoze akantu nuvuga kari ku mutima nuko uko nama ndabivuga ndonsa akanya kaho ndabivugira mu by'ukuri ururimi kavukire n'umutima w'igihugu ururimi kavukire n'umutima w'ibintu byose nikaranga muntu kumunyagihugu w'igihugu cyarisho cyose jewe rero akantu kare ku mutima nogera ntavuze nuko mbona nivyo dutanguriye kuza turabivugira bariko barabigira buke buke byo gukunda ururimi kavukire mugabo sica haro n'inyigisho zo gukundisha urwaruka igihugu mu by'ukuri ntiwokunda igihugu utabanje gukunda ururimi rw'iwawe urumva ndababazwa nuko ururimi kavukire mbona rugenda rurasubira inyuma buke buke rusubira inyuma nk'ibirenge kandi ibyo rero bigatumwa n'iki bigatumwa n'abafata ingingo badashobora gufata ingingo bavuga ati ururimi kavukire bw'u Burundi ni Kirundi turugarukire rero dufate ntuzeye uburyo dushiremwo kugira ngo abarundi babone ko ururimi ari ikintu kibaranga kurya ibindi bihugu bigira iminsi mikuru y'indimi zabo na twebwe tukabigira kandi tukabigira kuri kuko hariho itarike ya 21 ruhuma uko umwaka utashe ni itarike yahariwe ni itarike mpuzamakungu yahariwe ururimi kavukire mu bihugu byose mpuzamakungu muga twebwe yego twarabivuze hariho declaration yabaye mugabo kugeza uyu munsi nturaba ukasha bituma rero iyo tarike uwo munsi mukuru tabaye kuri iyo tarike nyene isanzwe izo nabandi ntibaheza ngo bavyishiremo umve icarico je nasaba rero yuko umunsi mukuru mpuzamakungu hari ururimi kavukire ukwama ugirwa itariki 21 zo kwa kabiri nk'ibindi bihugu hanyuma Burundi ukavuga
ico bubona ukuntu ururimi gugarukirwa imico n'akaranga by'igihugu. Tunabashimire cyane ukuntu mwagize kigoro mukaza muri studio zacu nikaze kandi hama bakunzi bacu muko madukurikirana muki kugira like na share na comment subscribe kugira ubu wa mbere nka bino biganiro wowe utaragira sabone shikika ahantu baranye kuronga ibintu byiza cyane bimeze neza cyane twabemereye ubutaha ko zoba ikiganiro kimeze cyane bijanye n'umuganuro turakeneye muri commentaire zanyu mwandike namwe sije mwifuza twokorerako murakoze cyane nari kumwe n'umukameramani mwiza cyane abikora neza cyane gose murakoze ciao ciao